Umukuru w'igihugu c'u Burundi arabandanya itunganywa rishasha ry'igisata c'ubutunzi mu gushinga amabanga abahinga bashasha. Warayasubirijwe ku munsi w'ejo igenekerezo rya 9 Kigarama 2024 n'Umushikiranganji w'ubutunzi Audace Niyonzima. Yasubirijwe na Nestor Ntahontuye, umushingamateka yatowe mu ntara ya Ruyigi. Yarasanzwe ajejwe umugwi w'amaho mu nama nshingamateka ujejwe ibibazo vy'ubutunzi. Uyu munsi twashatse kugaruka ku mpinduka mu gisata c'ubutunzi. Niyo nkuru nyamukuru turabira hamwe. Niwe cane ni David, nizere ko meze neza. Mu ndwi iheze umukuru w'igihugu yarasubirije Jean-Claude Manirakiza yahora arongoye OBR. Yasubirijwe na Emmanuel Mbonihankuye yahora arongoye kaminuza ISGE, Institut Supérieur de Gestion des Entreprises. Harasubirijwe kandi abakomiseri bose uko ari 4 bo muri ico kigo ca Reta kijejwe gutoza amakori n'amatagisi. Izo mpinduka zose zibaye mu gihe haheruka kuba igihengeri c'imiliyaridi 110 z'amafaranga y'amarundi amahera yari gutozwa muri aya mezi anaheruka. Inyuma yaho gato Reta yaciye ihagarika ibikorwa vyose bitari ngombwa mu Bushikiranganji butandukanye ngo babanze batunganye gushasha imigambi y'igihugu hakurikijwe uburyo buhari. Ku rundi ruhande ibiciro bibandanya kuduga ku masoko. Mu matohoza ishirahamwe OLUCOME gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya Reta ryagize ngo kuva mu kwezi kw'indwi gushika mu kw'icumi ibiciro vy'ibintu nkenerwa ngo vyaduze ku rugero ruri hagati y'ibice 30 n'ibice 100%. Tuvuze kuduga ibice 100%, bisigura ko hari ibiciro vyigwije na kabiri. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kwa 19 Munyonyo, Gabriel Rufyiri yari yagize ati Umushikiranganji w'ikigega ca Reta mbere na Reta yose bakwiye gutangaza ko bananiwe. Ngo bimwe mu bitera iryo duga harimo intwari itabereye, uburongozi butameze neza, ugukunda amaronko vyigaragaza mu bategetsi bamwe hamwe n'ingendo yo kunyonora. Yatanze akarorero ku kuntu isukari, igitoro n'isima ya buseko bibura ngo babirondera kuri magendo ku giciro kigwije 3, 4 canke 5 bigaca biboneka. Yaragarutse kandi ku mwimbu udashimishije hamwe no kubura ibintu dushorera mu makungu birangwa mu Burundi. OLUCOME rero ibona ko kugira ikibazo c'ubutunzi gitorega umuti hari ingingo zihuta zitegerezwa gufatwa. Icambere yashikirije no kwibanki y'igihugu yo kugwa mu biro vy'umukuru w'igihugu hamikigenga. Icya kabiri ngo kwerekanwa intonde z'abaronswa amafaranga mva makungu. Reta ngo yokora ibishoboka kugira isoko y'amadevize yo mu kinwabi iveho. Icya gatatu ngo kugira ingendo z'akazi mu makungu vyogabanywa hagakorwa ingendo nke zizanira akamaro igihugu. Ikindi yavuze nuko kumbure Reta ikwiye gusaba ideni ringana n'imiliyoni 500 y'amadolari kugira igihugu cikenure ku bintu bimwe. Aho rero ku rundi ruhande inama nkuru y'abepiskopi katolika b'i Burundi ivuga ko irajwe ishinga n'ubukene buguma bwiyongera hamwe n'iduga ry'ibiciro yibonekeza mu gihugu. Mu itangazo risozera ibikorwa vy'inama nkuru yo muri uku kwezi kwa Kigarama, abepiskopi basavye inzego z'igihugu gufata ingingo zishoboka kugira baremurure abanyagihugu. Mbega Nestor Ntahontuye bizomworohera gusubiza ibintu ku murongo? Nestor Ntahontuye aramenyereye ivyo gutunganya ubutunzi n'intwaro. Yarasanzwe ari umushingamateka atwara umugwi w'amaho ujejwe ivy'ubutunzi. Tugaruke gato kuri kahise k'uyu Umushikiranganji mushasha. Ntahontuye avuka mu ntara ya Ruyigi muri commune Gisuru. Yanonosoye ivyigwa vya statistique. Yakoreye ahanini mu gisata c'amashirahamwe mpuzamakungu bita ONG. Mu 2012 gushika mu 2014 yakorera mu ishirahamwe PSI nk'ujejwe integuro y'imigambi no gukurikirana ishigwa mu ngiro ryayo. Mu 2014 gushika mu 2016 yakorera ishirahamwe Oxfam nk'ujejwe integuro y'imigambi no gukurikirana ishigwa mu ngiro ryayo mu Burundi, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva mu 2015 afasha GIZ nk'umuhinga yigenga. Mu mpera za 2016 yakoreye iryo shirahamwe ry'abadagi GIZ mu Burundi, Sudani y'Epfo n'u Rwanda.
kuva mu 2017 gushika mu 2019 yarajejwe gukurikirana ibikorwa hamwe no kuvyaza umusaruro ivyashitsweko capitalisation mu mugambi ujejwe intunganyo shasha mu ntwaro rusangi Programme national de la réforme de l'administration publique. Mu nyuma abo umushingamateka. Mwakoze kudukurikira aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News ahanje tuzosubira ejo.